icambere twagira dushimire abariko bategura ayo mahiganwa kuko nimboneka rimwe ku gihugu cy'u Burundi ndetse bishobora no kuba no kwisi bikaba ivya mbere bishobora kuhesha iteka u Burundi. Iki gikorwa twe twacakiriye neza kuko kubona umwigeme w'umutwakazi ahaguruka akavuga ati nanjye ndagiye guhiganwa kimwe n'abandi, biboneka neza yuko mu bisata byose by'igihugu natwe dushoboye. Turashoboye kuko ariko arahiganwa n'abandi mu ntumbero yo kwerekana ko turiho kandi dushoboye. Biragaragara neza yuko n'ibindi nuko tuza kubimenya byaheze twobishobora rero biraboneka neza yuko uravye urugero ageze ku uyu munsi ujya mwigeme biragaragara neza yuko nawe yagiye abifisemwo ubushake. Bizotuma biduha n'ikindi gihe n'amahistwari yiwe mu yindi myaka, bizotuma n'urundi rwaruka rw'abigemera uri inyuma canke abandi bazoza mu nyuma ziwe bazokwikuramo ubwo bakavuga ati nanaka yaragiye kandi twarabonye ko yateye intambwe. Mwarabonye ko biriko birafata intumbero nziza. Impande y'icyo gikorwa hariho Miss Kayanza nawe nyine yagiye mu mahiganwa, nawe nyine biragenda neza. Rero umutwakazi arashoboye mu mpande zose, ico kimwe n'umutwara arashoboye. Igikomeye nuko batahura ko natwe burya bumenyi turabufise, kuko iyo tugiye kwishure twese dukora ikibazo kimwe, kandi ico kibazo kimwe twigishwa kimwe tukakora ikibazo kimwe. Nico gituma n'uyu munsi rubona yuko ajya mahiganwa ari muri yo, kandi twiteze yuko bizogenda neza kandi tumuteye intege abandanye aroranirwa mu gikorwa arimo kizotuma gihesha iteka igihugu cy'u Burundi, gihesha iteka amakungu bakabona neza yuko u Burundi habaye ihinduka mu bisata byose, haba mu mahiganwa n'ibindi.